Yo reka ndamutse abarundi bose bariko baradukurikira Yeah. mva ndyohewe Wow. muhira vraiment Mm. nk'uko abongereza babivuga home sweet home muhira Wow. yama ari muhira muhira araryoha Mm. igihe indege yariko iramanuka Mhm. nari numva ama emotion yabaye menshi Haleluya niko tuca tuvuga. Ndaryohewe cane Niki vraiment. kintu uzaniye abakunzi bawe muri kano kanya? Ico ndabazaniye ico nama ntanga aho nja hose Mhm. ni Kristo Yesu nta wundi Wow. je Haleluya. nahisemwo mvuga Yesu mvuga urukundo rwiwe kandi muri urwo rukundo tuhabona ivyizigiro ico nje kuvuga rero ni ivyizigiro Ni ivyizigiro vya biri muri Kristo. Kristo Yesu. Wow. Oh, wa sava turakomeye cyane neza neza wa ego wa ndaryohewe Karibu. Karibu folks. murakoze Hello. Yes, hello bakunzi uyigira bawe. uko Yes, hello bakunzi ba Gatech TV uranyumva? Yes, hello bakunzi ba Gatech TV nkuko twabibakiriye ati amakuru twebwe tuyabaha umwanya ku wundi nkuko mubibona turi kumwe ngaha turi kumwe na Forfa umuririmbyi mwiza cyane mwakunze muri gospel z'u Burundi nkuko mubibona ari karaza adusanga hano ku kibuga citiriwe Melchior Ndadaye. Ni ibintu biryoshe cyane, ni ibintu binezereje cyane kubona Forfa mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi. Mwarimu mukumbuye cyane gose mu gihe yaramaze igihe inyuma y'igihugu cyacu ciza c'u Burundi. Rero mubandanye mudukurikirana, ni ibintu binezereje cyane gose ukuntu ubona anezerejwe n'ukuntu ariko arakirwa neza mu gihugu ciza c'u Burundi. Turamwakiriye rero mu kanya tuca tumuganiriza nkuko mubibona ariko aradusatira kugira dushoboye kumubaza ibibazo ibi na biriya. Rero mugumane natwe. Ubu ni Irako Design kuri ya Gatech TV, tubandanya tubaha amakuru meza cyane kandi ashemeye. Rero nizere yuko mubandanya mwishimira kano kanya. ni sawa murakorera amahego namwe n'amahoro Yes. Bana Forfa turaguhaye kaze murakoze kandi turanezereje cyane, reka tugende tuganire ngaha. Ya. Tuganire gatoya. Hanyuma twagomba tuyage gatoyi, ni igihe kirekire utaboneka ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Jewe ndumumenyesha amakuru kuri ya Gatech TV, twagomba muturamutse muri kano kanya hanyuma tuganire gato. yo reka ndamutse abarundi bose bariko baradukurikira Yeah. mva ndyohewe Wow. muhira vraiment nk'uko abongereza babivuga home sweet home muhira Wow. yama ari muhira muhira araryoha igihe indege yariko iramanuka nari numva ama emotion yabaye menshi Haleluya niko tuca tuvuga. Ndaryohewe cane Niki vraiment. kintu uzaniye abakunzi bawe muri kano kanya? Ico ndabazaniye ico nama ntanga aho nja hose ni Kristo Yesu nta wundi je Wow. je Haleluya. nahisemwo mvuga Yesu mvuga urukundo rwiwe kandi muri urwo rukundo tuhabona ivyizigiro ico nje kuvuga rero ni ivyizigiro Ni ivyizigiro vya biri muri Kristo. Kristo Yesu. Wow. Turabashimiye cyane rwose ukuntu mushoboye kuza kandi tubashashaye. Twizere ko hari byinshi cyane biciye muri Kristo muzobandanya muduhereza. Forfa Imana ibahezagire namwe cyane. mwakoze kuza Yesu abahe umugisha. Amen, amen. Yeah. Oh, wa sava turakomeye cyane neza neza wa ego wa ndaryohewe twagiriye mariage umunsi umwe ndabyibuka wa thank you ejo nzoba ndi kuri life center iminsi ibiki bambaye quelques heures d'avant. Yes, nkuko mumubona aracaramukanya kandi turanezereje cyane mubona Forfa umuririmbyi yamenyekanye mu ndirimbo nk'imiyaga iraza indirimbo nk'izo jewe ntumbaza arizo nzayizo ntazi ariko turanezereje cyane no kumubona urabona ko ari umuririmbyi yaje dushashaye kandi no muri kano kanya mwumvise n'ibibazo twamubajije
yashoboye kwishura neza cyane yuko agiye kwamamaza Kristo hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Yes, bakunzi ba Gatech TV, murana umuduga uno muririmbyi wacu, mwamvuga ngo abarinzi ba gospel ntibatunga, ni Range Rover mubona yuko yumutse cyane gose, yaje kumutegera. Turamushimiye rero kandi ni ibintu ubona binezereje cyane, kandi muzogene mukurikirane muri Life Center, arafise igiteramo. Abakeneye date n'ibindi mutwandikire muri comment kugira tubabwire n'amasaha ivyo bintu bizobera ko. Mwakoze rero kudukurikirana. Ciao ciao.